Sama 2018 abarundi basidukanye n'iyonka baja kwitorera ibwirizwa shingiro rihindura iryo mu 2005. Ico gikorwa cabaye mu mahoro no mu mutekano mu gihugu cose no mu mwidegemvyo mu gutora ego canke oya, naho habaye utunenge duto hamwe hamwe, mugabo ataco twohindura ku matora. Kuri wa 31 Rusama 2018 sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yarayitangaje icese ibiharuro ntabanduka byavuye muri ayo matora, vyerekana ko abenegihugu bitavye ayo matora ku rugero rungana 94 n'ibice 94%. Ego ikaba yatowe n'amajwi 73 n'ibice 22%. Oya nayo ikaba yatowe n'amajwi 19 n'ibice 84%. Inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha abarundi irakeje abarundi kwiteka biteye mu kwerekana ko bamaze gukura mu vya politiki no mu gutsimbataza umugenzo wa demokrasi twamaze kugira ingendo mu gihugu cacu. Ingene abarundi bitabiriye ayo matora bisigura ishaka ritarimwa gahato muri uyu mugenzo wa demokrasi abarundi bamaze kugira ingendo. Twokwibutsa ko iyo ngendo y'amatora yamuka mu biganiro vyabaye mu gihugu cose kuvyerekeye ibyohindurwa mu ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 birongowe n'umugwi w'igihugu warujejwe ibiganiro by'abarundi hagati mu gihugu. Ariko kandi abarundi twerekanye igikorwa gihambaye cyo gukunda igihugu, kubona twasidukanye n'iyonka kuja kwitorera ibwirizwa shingiro. Abarundi rero beretse amakungu ko bashoboye kwigwanira mu guhagarikira intambwe bageze ko ya demokrasi. Kubw'ivyo inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha irateye intege leta y'u Burundi ngo ibandanye inzira yatanguye y'ukuronderera amahoro arama igihugu cacu, na cane cane mu gukurikiza ivyifuzo byose bitangwa na bene gihugu. Inama y'ubumwe no gusubiza hamwe isabye amakungu gushigikira Uburundi muri iki gikorwa cyo kurondera amahoro, na cane cane mu kwirinda kuzura kaboze kacanishijemo kandi kasinzikaje abarundi. Muri iyo ntumbero inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha abarundi irateye ivyatsi yivuye inyuma umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wo mu gihugu c'u Faransa yinamuye akemeza ko inkehwa z'abatutsi bo mu Burundi zibangamiwe n'ibwirizwa shingiro rishasha riherutse kwemezwa kuwa 31 Rusama 2018. Tumenyesha ko mu ntumbero yo kunywanisha abarundi, gukinga no gutatura amatati, leta iherutse kugena inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha abarundi n'umugwi w'igihugu wo gukinga ihonyabwoko, amabi yo mu ntambara n'ayandi mabi yose akoregwa ikiremwa muntu. Ibyo byose vyakozwe mu ntumbero nziza yo kubaka igihugu aho abantu bose bafise uburenganzira bungana bwo kukibamwo. Inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha abarundi ihamagaye abarundi bose kuguma bafatanye mu nda mu butandukane bwabo bwose, cyane cyane mu batoye ego
canke oya mu kubahiriza amategeko na cane cane gushira imbere inyungu z'igihugu gusumba gushira imbere inyungu zacu. Ico twomenya iri bwiriza shingiro ni iry'abarundi twese ata numwe avuyemo. Murakoze.